inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko yanditse Yohani. Ku mugoroba w'uyu munsi ari wo mubagwa wa mbere mu ndwi, mu nzu yarimwo abigishwa bari bakinze inzugi ku gutinya abayahudi. Niho rero Yezu yaza agahagarara hagati muri bo ababwira ati nimugire amahoro. Avuze atyo abereka ibiganza vyiwe n'urubavu rwiwe. Abatumwa ngo babone umukama barahimbarwa. Yongera ababwira ati nimugire amahoro. Kumwe data yantuma nanje niko ndabatumye. Ababwiye ivyo arabahuha ati nimuronke Mutima Mweranda. Abo muzorekurira ibicumuro bazoba babirekuriwe. Abo muzobigumizako nabo bizobagumako. Aho Yezu yaza, Toma umwe muri bamwe 12 ariwe bita Didimo ntiyari muri bo. Abandi bigishwa bamubwiye bati twabonye umukama. Abishura ati ntiboneye mu biganza vyiwe intoboro za ya misumari ngo nshire urutoke mu ntoboro zayo n'urushi mu rubavu rwiwe sinzokwemera. Iminsi 8 iheze abigishwa basubira guteranira muri ya nzu na Toma bari kumwe. Yezu araza, inzugi zugaye, ahagarara hagati muri bo ati nimugire amahoro. Hanyuma abwira Toma ati shira urutoke ngaha, ngibi ibiganza vyanje, zana urushi rwawe kandi urushire mu rubavu rwanje. Ureke rero kuba ikigaba ariko wemere. Toma mwishura ati mukama wanje mana yanje. Yezu nawe amusubiza ati ewe Toma, wemeye kuko umbonye, hahiriwe bazokwemera ataco barinze kubona. Hari n'ibindi bimenyetso vyinshi bitanditse muri iki gitabo Yezu yagiriye imbere y'abigishwa biwe. Ivyo rero vyanditswe ngo mwemere ko Yezu ari Kristu umwana w'Imana, kugira ngo muvyemeye muronke ubuzima kw'izina ryiwe. Dushimagize inkuru nziza ya Kristu. Nabivuze muri intango y'inkuka y'imisa ko turi ku munsi w'Imana wahariwe ikigongwe c'Imana. Nk'uko nabivuze washinzwe n'umweranda Papa Yohani Paulo wa kabiri. None nanje narishimye guhera kuri Zaburi kugira ngo idufashe gutegera uyu munsi w'ikigongwe c'Imana, mugabo kandi dutegere nuko turi mu minsi ya Pasika, aho Kristo abandanya twiyereka ari muzima. Iyi Zaburi y'117 twaririmbye ivuga iti nimushimagize umukama, nimukengurukire umukama kuko ari mwiza, ati urukundo rwiwe n'urw'imyaka yose. Ahandi bikumvikana yuko ari ubuntu bwiwe bwamaho imyaka yose. Imyaka yose rero isigura ko ubwo rukundo, ubwo buntu bidahera, ruriho ibihe byose, na cyane cyane rukabonekera mbere rukagira akanovera mu magorwa tugwamwo. Niho ubwo rukundo rwerekana yuko vy'ukuri ruriho mu magorwa, kandi ako kanovera kakabonekera no mwizero tugumana wuko twakize, tutazosubira kugwa, tutazosubira gupfa. Burya rero mu buzima umuntu adahuye n'ibimugora, adahuye n'amagorwa, ntakomera, aguma ari wa mwana. Iyo agumye ibintu byose umengo ni vyiza gusa, aca yeyemba ntaheza ngo akure.
mwumvise kandi yuko uyu mwanditsi w'izaburi y'ijana 17 aguma yigamba, akigamba abantu bose bamunebaguye. Murazi yuko bibabaza guteshwa agaciro. None avuga ati ibuye abubatsi bari bataye ryabaye iteranirizo ry'inzu. No kuvuga ko abubatsi batari babonye iryo buye ry'agaciro, ariko ngo niyo ryabaye aho inzu ishinga imizi ikomerera. Muca mumva iyo shusho iyo ariyo. Vyanditswe n'ivyo mu bwuzure bwa kera, ariko iyo ni shusho ya Yezu Kristo, akayitwereka cyane cyane aciye muri wa musi yagorwa ku musi wa gatanu, agashikira ku musi w'izuka, aho yereka abantu yuko abantu bakize. Hari rero ku musi w'Imana wa mbere, ari uwo musi wa Pasika. Ni nk'uko twovuga tuti niho ubuzima bwari butanguriye igihe duhimbaza Pasika. None mu nyuma yuko dukira hacakurikira iki? Nabivuze, turi ku munsi w'Imana ugira kabiri. Uwo munsi ukatwigisha ikigongwe cy'Imana. Kuri Pasika tuba twiboneye, tukabibamwo mbere icungurwa ryacu. Iyo cungurwa ntisize twagihaye, si ubukomezi bwacu, si ubwenge, twabihawe n'Imana idukunda. Iyo Mana idukunda rero izoguma iduserukako, ikaduserukako n'uyu munsi, igihe cyose dukomerekeje urwo rukundo rw'Imana. Igihe cyose dukomerekeje urukundo rw'Imana, Imana igumiza ikaduserukako. Ugukomeretsa birababaza, ariko ntidushobora gutembagaza urukundo rw'Imana burundu, kuko Imana urwo rukundo rurakomeye. Navuze nti urukundo rwayo n'ubuntu byayo ntibihera. Navuze yuko urwo rukundo rutohera kubera ububasha Imana yerekanye mu kwivyukiranya urupfu. Inyuma yo gukomeretsa haza gutenga. Urukundo rero rurabandanya rw'Imana, rukabandanya mu kigongwe cyayo. Turabere ingene ico kigongwe kigaragara uyu munsi, duhereye aho Yezu yiyereka biwe bamukomerekeje. Bamwe baca bagwa mu bwoba ku byo bakoze, abandi nabo barasanzara. Hari ibintu bitatu twogerageza kugumya kuri uyu munsi. Icambere na mahoro turonka kubera ikigongwe cy'Imana. Icya kabiri ni ubumwe tugira hagati ya twebwe n'Imana no hagati yacu kubera ikigongwe twaronse cy'Imana. Ikindi cya gatatu ni uko icyo kigongwe kica kidushira mu ngabirano za Mutima Mweranda. Turaronka ingabirano za Mutima Mweranda, tugaheza tukaremesha abandi. Ubwa mbere, ikigongwe kirirukana ubwoba, umuntu akumva amahoro. Vyagaragaye mu batumwa twumvise muri inkuru nziza, abatumwa ba Yezu, aho baguma biyugaranye batinya Abayahudi ko bohava bakurikira shebuja. Nta nguvu bari bagifise igihe Yezu yari yabavuyemwo. Yezu rero mwavyumvise abashikiriye, agarutse ku buryo butangaje. Bose abari ngaho bari muri ubwo bwoba biyugaranye baronsa amahoro. Ayo mahoro niyo turonka igihe cyose twegereye isakaramentu ry'ikigongwe. Twumva yuko umengo turaremye, umengo dufise byose ko dufise Imana. Muca mumva yuko kuri twebwe ku bwenge dufise n'ingene tubanye mu mibano yacu, nta wari kwibaza yuko Yezu
yohereye kwiyereka Petero, yobanje kuza agasubira akamwiyereka n'ivyo yamukoreye. Eka mbere twovuga bose, kuko novuga nti bose bari bamukomerekeje, bose bari bamumaramaje. Ikindi twovuga gitoya nuko Yuda bavuga ngo hari 11 n'ivyo Yuda yarahahombeye, kuko yafashe ingingo gihutihuti kuburyo atabonye ivyiza bizanwa n'ikigongwe, ivyiza bizanwa no gusubira guhura n'uwakomerekeje. Ivyo yarabihombye, ariko ngaha nta saho gucimanza, kuko ico kigongwe c'Imana ubasha bwaco kigera kure cyane, ntigihera kandi gishika kure aho natwebwe tutumva, kuburyo ata n'umuntu n'umwe n'uwishe n'uwakoze iki, ata n'umwe twocira urubanza imbere y'Imana, naho twomujana imbere y'intahe agafungwa kubera abantu yadukoreye nabi. Muga imbere y'Imana ntitwokwigira duca urubanza nk'ubwo bw'uko agiye ruhebwa atazoronka ubundi buzima. Ubwa kabiri, ikigongwe c'Imana kiragarukana abatandukanye bagasubira mu bumwe, bagasubira kwizerana. Uwo rero duca tubona muri inkuru nziza n'uyu Toma, tubona ko yari yikuye mu bandi, bituma mbere Yezu aza igihe yari yagiye kuyerera, igihe atari hafi muri bo. Uri kure rero ya ekleziya, uri kure y'abantu bakoranye bayaga ivyiza Imana yaha ekleziya, arahomba cyane. Mugana navuze nti ntiduce duca imanza n'uyu ari muri abo twocira urubanza, kuko gituma tumucira urubanza nawe nyene ni bimwe navuga no kwigongwe c'Imana gishika kure, ukamengo mbere kiringinga. Kuko Toma amaze guhakana akoresheje ubwenge bwiwe ibintu bidashoboka ku bantu, ivyo kamere y'umuntu idashobora gutegera na gatoya mu mutwe, Yezu ntiyamuhevye, yaragarutse ku munsi ugira 8, kuko yari yaronse umwanya wo kumudogadoga, wo gukoresha mutima wiwe ngo adogadoga umutima wa Toma. Araheza arisubirako, aragaruka mu bandi. Uwo ni mutima w'Imana yabikoze. None Yezu yaraje aje kumwakira mu bandi, ati mwese rero murakwiye nimugira amahoro. Aca mbere aratanga n'ivyemezo, kora ngaha ntusubire kubintemera. Toma rero ntiyatevye, yaciye yemera ati Mukama wanje, Mana yanje. Aho niho natwe duhamagariwe gushika, kugira ngo tubwire Imana tuti twaracumuye, byaratugoye, none uri Imana, turakwemeye kandi urakoze ko tugarukanye mu bandi. Ubwa gatatu, ikigongwe c'Imana kimaze kutubohora tukaronka amahoro, turaronka n'indya ya misi yose, ingabirano za Mutima Mweranda zidutuma natwe tugira izo nguvu zo kubohora abandi, tukabaha nabo amahoro. Abayakenye ni benshi, abakenye ko tubaserukako kubera mutima yatwahawe ni benshi. Twavyumvise muri igitabo cy'ibikorwa by'abatumwa ngo hari nyuma ya Pentecote abatumwa batagifise ubwoba, ngo nabo baciye baza mu vyo kwegeranya abandi, barondera abigishwa benshi ba Yezu, kandi abo bose bibohera ku Mukama, abo bose bemera kwegera Yezu, barakira indwara zose z'ubwoko bwose. Muca mumva yuko ibitangaro vyakoretse kubera atabwoba bwari bukiri mu batumwa, baremera bihebuje, Mutima Mweranda akabiberamwo. Murumva ko bari bafise Imana batuma bashobora gukora nk'uko Imana ikora. Ico twohereza ko novuga kuri Yohani mu vyo yabonekewe, ngo Mutima Mweranda yari yamujanye
mu izinga rya Patmos, ni ukuvuga yasa n'uwahunze kubera ahunga abashaka kumubuza kuvuga ijambo ry'Imana, inkuru nziza. Yaraganiriye rero n'uwo mutima w'Imana ngo ntatinye na gatoya, ngo nuko ageramiwe, nuko yahunze, ngo ntatinye ahubwo no kwandika ivyo abantu bazemera Yezu Kristo bazokwisomera, ati niyandike ivyo abonye. Nuko ko yaronse Mutima Mweranda, ingabirano yiwe yo kwandika ibiciye kubiri n'abagwanya inkuru nziza. Umukama yamutegetse avuga ati niwandike, ntugire ubwoba, ndi kumwe na wewe. Uce mbere birungikira ama ekleziya indwi yo muri Aziya ntoya. Ni ukuvuga ko atagihugu na kimwe cegejwe kure mu vyo umukama ashaka guha ekleziya. Uvyandike ko batakubonye bazobironke nabo bavyisomere, kandi uvyandika atabwoba. Ni ngombwa ko abahawe Mutima Mweranda cyane cyane ubutumwa bwo kurongora ekleziya bandika atabwoba, bakaremesha igihugu, mbere bakadoma urutoke, bakagwanya abo bose bagwanya ijambo ry'Imana badatinya. Nuko Mutima Mweranda ababamwo kugira ngo ntibihende ngo bavuge ivyabo, baba bafise umutima w'Imana nyene. Ni nk'Imana ibivuze igihe nk'abungere batwandikiye ijambo rituremesha canke ridoma urutoke ku vyo dukora bibi. Dusabire abavukanyi ingabirano yo kudatinya kumenyesha ivy'Imana ishaka mu bantu, ariko kandi tubandanye twegera ikigongwe c'Imana, kuko nico conyene gishobora kutubohora kikaduha amahoro y'ukuri. Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda.